nakubwiye ko nshaka imvutano za rwa rubanza, nari nshaka rero kukubwira ko nshaka imvutano 5 hamwe n'udupira nyene tujanye, hamwe n'izindi mvutano 3 zisa amaranga atandukanye. Ndibaza ucubona kuri zijya nari nakoze ko hajya haruguru ya zijya anye ntashimye. Okay. Ego imvutano 5 hamwe n'izindi 3 urumva zisha ziba imvutano 8. Nizo nshaka hamwe n'udufungo tw'imvutano. Okay, ntangorane n'imwe. Ndakuzitegura nta kibazo, we umwanya wari wose ubona usibuka zitora nta kibazo. Ego shawo bukoze. Kubera ko n'urubanza dushaka kudugamwo ruguru, urumva ntazikuye ino byoca bingora cyane. Sawa, hanyuma mbabarira gatonya inyuma y'iminota 20 ndasubira kandi kuguhamagara. Ego sawa. Hanyuma mwana Angelique, nari maze imisi niyumvira ingene ushobora kuronka umwanya wo kuyagisha kugira ngo ushobore kuguha impanuro. Ikiyago c'umwana n'umuvyeyi kuko kiba gikenewe. Hanyuma ndabona ko uri umuhungu ugeze mu bigero, ariko hari ikintu cijukiye urwaruka rwa kino gihe bigatuma baba abanebwe. Kimwe bitwa ngo n'urukundo. Mwana Angelique, manzi urondera amafaranga, urondera icyo ukora, kuko urukundo rutagira amafaranga rurababaza. Ariko nurondera amafaranga, umukobwa wari wese uzokenera mwisi ufise amafaranga, ufise icyo ukora, umukobwa uzomuronka. Ndabona ikiyago c'umuvyeyi n'umwana cyabaye umunone kweri kabisa. Numva bineze sana kabisa. Ivyo mba nifuza buri munsi kabisa. Papa, reka ndakubwira ikintu kimwe. Uyu nta n'umunsi n'umwe azigera aba mama wanje. Ico cyumve. Baby, mon bebe, nukuri niwihangane cyane. Urazi biragoye cyane kugira ngo atahure canke yumve ubunyene. Ariko gusa ni buke azogenda arabitahura kubera ko vraiment ndamutahura na buke bivanye aracafise igikomere. Donc nivyabaye kuri mama wiwe kuba yaritavye Imana, hanyuma tugaca dukora kirya kintu mu mwanya wihuse. Rero urumva usanga byaramukoze ko ku mutima wewe ubwiwe akiyumvira ibindi. Ariko bebe ko yikebutse gusa kanahagarana gatoya, bizoza ndakuremesheje, bizoza ni buke gusa kuko ntavuka rimwe ngo yuzure ingovyi. Jewe ndazi yuko bizoza, ariko gumana uwo mutima mwiza nkufise. Ndakwikundira madame, I love you. Sawa. Sawa. Si kwa Papa Eric. Nanye. Niho bari ko ari we narije kuraba. Nihari karibu kandi. Sawa. Sawa. Sawa.
n'umushitsi yaraje ngaha. Okay, karibu. Umusiganira yahagaze. Karibu. Karibu mwicara ngaha. Karibu. Urakoze. Ariko ntitwabamenye muri bande murabaye. Twebwe nyene basha. Tazi ko mutatumenye. Gusa ndumwe mu muryango wabo ngaha. Sindatawe abo ngaho ushatse kuvuga iki? Dupfana ikintu na nyene wo ngaha. Nyene ngaha? Yego. Sindatawe ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga papa Eric. Ben, ni hari. Ego ni yari ari mu cumba araryama. Nawe no muramutsa yamba tutoba tugoranye. Oya, sawa reka ndamuhamagaje. Alice. Amahoro cyane. Mwebwe? Namahoro? Ego namahoro. Sawa? Amakuru y'iminsi rero Alice. Makuru ni meza ariko si cyane kwe. Kandi aho usanga utamuzi. Yamara n'ivyo ntawuzi. Uye ni mutoyi wa hozani madame wanje. Ego nuko. Ariko naho biruko hari akantu wacishijemo ntatahuye neza. Wavuze ati umeze neza atari neza. Hoho bimeze gute? Sinabitahuye neza. Umva papa Eric. Burya uribuka igihe muheruka kuza turamutsa hariya muhira. Burya inyuma yaho kwera sinabaye mu bihe byoroshe. Papa yahavuye agwara nyine kubera mikoro make ndabura amafaranga yo kumujana kwa muganga gushika aho yitaba Imana. Rero urumva amaze kwitaba Imana nsigara nije nyine ubuzima bwanka. Ahabuye maze iminsi nkorera abantu kugira ngo nk'agatike kanzane n'ino ngo ndabica mumfasha. Murazi ko ari mu muryango mfise kwe. Ubwo nimurabe nyene murabe uko mwongira. Ariko nkuko kimutatubwiye hakiri kare. Nta n'agatelefone fise kandi si hafi narabuze n'uwo ntuma. Nukuri ni kibazo nk'ivyoroshe. Twagize ibyago gose. Tubabari. Numva n'ibintu biteye ikibazo birateye amakenga n'ikibazo. Kuko urumva je nagumye nibaza yuko kwabaye kuvyigumizamo. Ariko ko bimeze uko nta kibazo. Je numva vraiment no bahapore nihangane. Ni kibazo kitoroshe kubura umuvyeyi burya. Ni kibazo kitoroshe vraiment. Wawe ntahera kuryoha. Je ndibaza nta kibazo kihari. Inzu iragutse ni nini. Sinibaza yuko muhirwa muragenda handi hantu. Madame arabizi nta kibazo. Je mbona mwoza mukabanga nta kibazo. Twingaha be na madame na Eric gusa. Ariko je numva madame yugumaga. Nta kibazo na kimwe. Nta kibazo na kimwe shiri. Murakoze. Mureke agume ngaha. Murakoze. Nta kibazo. Nta kibazo. Tubaye ngaha turi babiri mw'iyi nzu na Eric. Urumva na kare nitwa duse n'umuntu ashobora kugufasha. Mpera umugisha gose ibameza kirere. Amahoro menshi. Ahubwo shireka azaniye sokoshi ndamwe kuvuki.
Wesha msori. Bwana. Mahoro mzee. Mahoro. Ngo ni sawa? Ngako. Twashima. Jewe tunyenda kugarukana ngaha urakizi. Wapi? Jewe uranzi. Icyambere akubonye. Yes. Hama ndakuravye ukuntu utambuka ugenda ugara urungano rwawe wewe umwana n'abana biwanje. Rero aha muri quartier amakuru yawe jewe ndayazi. Rero kibona ngomara kwihaniza inzira uriko uracamo urayiraba neza, uriko ururira ibitorego, uriko utwara ubuzima bwawe nabi, uriko urafata abana b'abane nimba usaha akuye hanze ukagenda ugara ku bana b'abane ngoma ndakubwira utinye agacinya abandi mu ngo z'abandi ugenda ubonona hagere yaho umenya yuko abavyica babara. Rero ngoma ndakwihanize nimba uzi yuko umwana agora ngoma ndakwihanize torora. Ariko mzee, ukuntu nyakiriye gusa ungana nk'umuvyeyi wanje sinokubura indero, ariko ndizere yuko niba ari inzara ikakuvugisha sindakuzi uraje ngaho ngo barara ugomvye gushika kuki mvugishwa n'inzara wewe ikirundo cy'iwanje reka ndaguha impanuro ndongenda guha impanuro kirahararura kandi ndakuragira cyari muto ubuzima cyari bufise. Jewe nk'umuvyeyi sindo kwikora mu nda. Mzee, sindakuzi muno mwanya shaka kuburira indero. Okay, nonzi Audrey umuzi. Ati? Audrey umuzi. Kama kuzuye amati. Ndakubwiye wewe uri mu rungano rw'abana biwanje singomba kwikora mu nda. Audrey uramuzi? Ibigwa benshi bikumva bene byo ari uwo ntahura wantahuye komeza. Haya maumivu nimo, machozi moyoni, natembea peke yangu natafuta